Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Ku munsi wa Mungu heze twize ku ijambo rivuga ikiguzi, ikiguzi c'urukundo canke ikiguzi c'urukundo, kuko twavuze ko igihe cyose urukundo rurafise ico rudutwara, urukundo rurafise ico rudusaba. Urukundo ni kimwe mu bintu biza mu buzima bwacu mu buryo busanzwe, des fois mu buryo buri spontané, mu buryo ntumenya igituma ukunze canke wakunze uyu, rimwe ubiha insobanuro, ikindi gihe nta nsobanuro ubiha. Ariko ico nshaka kuvuga nuko nubwo urukundo ari ikintu cikora kikizana, ariko kandi urukundo ntiruri moins cher. Urukundo rurazimvye, urukundo rurafise ikiguzi. Urukundo igihe cyose tumenya ko ari urukundo iyo turi abantu bashobora kurutangira ikiguzi ruriko ruradusaba. Uzomenya ko ukunda umuntu, urugezo rwiza kuko uzobimenya n'urugezo kuko uzobona ico ushobora gutakaza, ico ushobora guheba, ico ushobora kurekura kubera we. Twako turapresenta abantu bazogira mariage tuvuga n'ivy'amakouple n'iki, ariko ku rundi ruhande ndagomba kuvuga ngo succès ya mariage inahagaze ahaniniya ku kiguzi abubatse bari prêt gutanga ku bwabo bubakanye. Ni giki ushobora kurekura, ni giki ushobora kuhononsa ko, ni giki ushobora kwiyambura kuko uwo muri kumwe kitariko kiramuhimbara canke ko kitamuryoheye. Igihe cyose urugezo rwo kuhononsa, nkuko twavyize ku munsi w'ejo kwa Mungu wahera, twasomye uyu murongo wo muri Matayo igice ca 20, igice ca 16 ku murongo wa 24. Yesu avuga ngo utiyanka ntashobora kunkurikira, nutashobora kwiyanka ntushobora kunkurikira. En d'autres termes, Yesu yarerekanye yuko urugezo rwacu uko duprogressa tumukurikira, ko dushishikara tumukurikira, kimwe mu bintu implique mu buzima bwacu kugira ngo tumukurikire uko bikwiriye, cyangwa kugira ngo tumukurikire convenablement, nuko mu kurushiriza kumukurikira on aura toujours à renoncer à nous-mêmes. Tuzokwama dufise ico turekura, cyane cyane iyo icifuzo ciwe kije gitandukanye n'ivyifuzo vyacu, iyo ivyifuzo vy'ubwami bw'Imana bije bidasa n'ivyifuzo vy'umubiri wacu, vya kameremere kacu canke vya education canke ivyo twifuza canke caractère yacu ivyo yexija, tugomba kuba turi abantu bari prêt et prête kuhononsa, kurekura ivyacu kugira ngo tugumbire ivy'Imana. Ku munsi wa Mungu twaravuze ico kintu nk'imwe mu ngorane ishengero rifise muri kino gihe c'iherezo. Ni ngorane ishengero rifise mu gihe c'iherezo kuko abakristo igihe kirekire bumvise ubutumwa ukutariko canke babwiye ubutumwa ukutariko, kuko twibajije ko ubwami bw'Imana ari ahantu ho kugaburira kameremere zacu n'ivyifuzo vyacu n'amadésir yacu ya kera atigeze aba satisfait. Ibyo tutabayemo, ibyo tutabonye mu buzima, ibyo tutashitseko, tukabwirwa ko dushitse mu bwami bw'Imana bizoca bikunda, bizoca bishoboka. Ugasanga ubwo butumwa sibwo, kuko mu bwami bw'Imana hariho vyinshi Imana yakoze kugira ngo umunezero wacu, mwidegemvye wacu, kubohoka kwacu mu buzima bwacu buhinduke bube buzima. Ariko kandi ubu bwami uko ushishikara kubwinjiramwo bufise ico bugenda bukuronderako, kuko wa wundi yadukijije, wa wundi yadubohora, wa wundi yadupfiriye aracafise abana benshi,
aracafise benshi mu biwe bakiri hanze y'uruhongore bishwe n'ivyaha bononekaye. Kubw'ivyo twebwe abakijwe bakagirirwa neza, ducika abahokru, ducika aba engage, ducika abantu bo mu bwami bw'Imana. Imana yiteze ko kugira ngo ubwami bwayo bwaguke. Uri mu bwami bw'Imana ugomba gutahura yuko uri mu agent, uri uwo Imana yiteze. Hari ico Imana ikwiteze ko, hari ico Imana igomba gukoresha ivyo yagushizemo, ingabire zawe, ico cyose yadepoje muri wewe, hari ico Imana igomba kucikorako kugira ngo cuba ku bwami bwayo. Iyo wakijijwe ukagera igihe mu buzima bwawe atacumaze mu bwami bw'Imana, aho ubuzima bwawe butariko burazana abandi kuri Kristo, aho imibereho yawe itariko iratemanya do Kristo, aho ukugenda bitariko biratuma abantu babona Imana bakumva bashaka kuyisenga kubera wowe ingene ubayeho, ico gihe uburi à côté de la plaque, kandi nturi mu kibanza co, uri mu kibanza kitari co. Uyu murongo wa Matayo 16 ndashaka kuwusoma. Dimanche nasomye partie ya verset 24 aho Yesu avuga ngo ushaka kunkurikira yiyanke yikorera umusaraba wiwe. Siko ndashaka guhera kuri verset 25 na verset 26. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose niyakwa ubugingo bwiwe kw'iciro? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko uzoshaka gukiza ubugingo bwiwe azobutakaza, ariko uzogira gute uzobutakaza ku bwanje, uzobumpa azobusubizwa. Bumeze gute? Uzobuheba ku bwanje, uzobuheba ku bwanje azoburonka. Azoburonka. Uza matanga akarorero gato. Haleluya. Yesu yavuze ngo uzompa ubuzima bwiwe, sivyo? Uzompa ubuzima bwiwe, no kuvuga ngo uyu iyo yemeye gukurikira Yesu, uko uravyumva, dufate nimba Yesu ahagaze akamubwira ati, akamumenyesha ubutumwa bwiza bw'ubwami, akavuga ati uzompa ubugingo bwiwe, urashobora kuza, uzoza akampa ubugingo bwiwe, uyu azobusubizwa. Ariko uzonyima ubuzima bwiwe azonatakaza ibyo yari asanzwe afise. Iyo akabasi ndabaha kandi karorero. Merci. Iyo mfashe imbuto nkayishira muri bujya butaka, nkayikonfia ubutaka, nkayikonfia sol, ico ubutaka bukorera ijya mbuto nuko ijya mbuto irashobora kuvamo igiti, kuko juste iyo mbuto yashizwe mu maboko y'ubutaka. Iyo umugabo ajyamanye n'umugore bakagira relation sexuelle, umugabo akamuha imbuto ziyo, uravyumva, systeme y'umugore irafise capacité yo gufata zijya mbuto ukazivanamwo umwana. Ico uhaye Imana uzogisubizwa kiri multiplié, ariko ico uzoyima aho kiri kizopfa. Ico nanka guha Imana yakinsavye kiri destiné gupfa complètement, ariko ico nshize mu maboko y'Imana kiri destiné kubaho, naho au départ gica muri phase ya mort. Iyo nihaye Imana nkaheba ivyo generation yanje ikunda, undavye umenga ndahomvye, undavye umenga ndagowe, undavye umenga sindi umusirimu, undavye umenga ubuzima bwanje buri boring, undavye umenga ubuzima bwanje burabishe. Ico mpaye Imana urashobora kucinterpreta nk'ikintu gipfuye, ariko ikiri important nuko iyo ico ndagishize mu maboko y'Imana, naho gica muri processus na phase y'urupfu,
imana iza kukinsubiza kiri multiplié. Nta na rimwe mu gakiza twinjira kugira ngo imana yantretene amakaprice yacu twamye dufise. Nta na rimwe twakijijwe kugira ngo imana ituryohereze ngo kugira ngo umviriza, imana twese yatwekifye n'ivyayo pour la mission. Iranezereza ivy'inkorera vyose bicika ikimeze nk'ideni ryanje. Haleluya, ncika redevable kuri iyo mana, kandi iyo nshatse kuyishura iciza yankoreye ntashobora kuyishura. La seule réponse nshobora gutanga ku ciza cose imana inkorera no kwitaba umuhamagaro wayo ku buzima bwanje. Mwese murafise urugezo mugomba kwitaba muhamagaro w'Imana ku buzima bwanyu. Ugikizwa, uronswa, ukagaburirwa, ukaba berse nk'umubebe mugakiza, ugahanagurwa, ugakira ibikomere, ukavuga umushaha, ugakugwa ko ubucafu bwose n'ivyakononye, bikore muri ajya amavuta Yesu yasutswe ko kugira ngo abohore. Ariko ico gikorwa giheza imana ikadukorera ikatubohora ikagira gute, automatiquement twumva dufitiye akagongwe abandi hakurya batarabenefisia ivyo twabenefisiye, tukumva yuko kimwe mu bintu dushobora gukorera ijuru rikaryoherwa ari kugira ngo n'abandi bahure n'ivyo twahuye navyo, kuko nabone barabikeneye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Je nakijwe mfise imyaka 19. Hama ku myaka 20 nari ntanguye kuvuga ubutumwa mu bajene. Ariko muri 2001 nkwijije 27 ans, 28 ans, 28 ans muri 2001 Imana irakora revolution mu buzima bwanje bwo gutahura ubwami bw'Imana. Intahuza iri jambo ryo muri Matthieu 16:24 bivanye n'inzira, bivanye n'ivyo nahuye navyo, bivanye n'ubutumwa vraiment cyo no kwita ubutumwa bwiza narabwumvise, et pourtant nari maze imyaka myinshi nkijejwe. Ariko iri jambo Imana iremera ko mu buzima bwawe uhura n'ibintu canke ugahura n'abantu canke ugahura n'ibintu biri vrai bigahindura ubuzima bwawe. Uburi jeune, uburi ambitieux, bufise ibintu byinshi ushaka gushikako, bushaka defa gukorera Imana, bushaka ingabire z'Imana, bushaka gukoreshwa n'Imana. Haba hariho ukuntu umuntu afise uko abona ivy'Imana. Ariko iri jambo riraza mu buzima bwanje, ndatahura neza yuko ushaka gukurikira Yesu ugomba kwiyanka. Mu bisanzwe hari ibintu wokwibaza ko abantu bakijwe bose batahura, ariko siko biri. Kuva ntahuye yuko gukurikira Yesu vyimplika kuhononsa kuri jewe no kuvyanje kugira ngo mpe priority vy'Imana, ndibaza ko vraiment ico kintu carahinduye ubuzima bwanje. Ico kintu gushika uyu munsi kirangize, ico kintu kugeza uyu munsi ndacemeza yuko si kinyoma, ariko carahinduye ubuzima bwanje, gukorera Imana kwanje, uko niyumvira ivy'Imana, nibaza uko mbona meze, uko nyibaza meze, ni impact y'iyi passage Matthieu 16:24. Kwiyanka ugakurikira ukikorera umusaraba wawe, haleluya, ukamuha ubuzima bwawe. Bantu b'Imana, biroroshe guha Imana amahera, biroroshe guha Imana indirimbo, biroroshe gutonda mu bikorane, ariko nta kintu kigoye nko guha Imana ubuzima bwawe. Igihe twakizwa vyitwa ko twamuhaye ubuzima bwacu, ariko still naho ariko tuvyibaza ubiravye neza, niveau ya obéissance ufise niyo ikwereka réellement yuko wahaye ubuzima bwawe Imana. Eske irafise ikivuga, ifise ijambo rya nyuma, iciyumviro cayo kiraprima.
iri jambo naritawe mfise 27 ans ariko ndipfuriza abantu bamwe bari ngaha bari jeune kwiri jambo muritahura hakiri kare. Umuntu yari jeune aba afise ambition, aba afise ibintu byinshi ashaka gushikako, kandi rimwe na rimwe kuko afise umuvuduko, bamwe bashaka kuba celebre, abandi bashaka kumenyekana uko, abandi bashaka gutunga cane, abandi bashaka kugira gutya, abandi bashaka kwemegwa, abandi bashaka icubahiro, abandi bagira gute. Ni imyaka myiza y'umuvuduko yo kwipositiona no kugira gute. Ariko ikintu nasanze, iyo ambition yawe, iyo umuvuduko wawe udahuriranye naho Imana igushaka, n'ico Imana igushakamo, canke iyo ugomba gushika ku bintu uhonyora principe z'Imana, wirengagiza principe z'Imana, ukengera principe z'Imana, hariho risque niniya yuko uzovunagurika kandi uzogira amasanganya menshi. Kuko burya Imana irazi aho iterambere ryawe riri, Imana irazi ico utekeye, kandi Imana irazi ingene izogishira habona, kandi Imana irazi naho kizokorera, Imana irazi na platform izogishirako. Ibintu dushaka kwiyubakira, Imana irashobora kutwubakira ibiri meilleur kurusha ivyo ushaka kwiyubakira. Rero iminsi yose ugomba gutesta ambition zawe n'ibyo ushaka gushikako, ugomba kubishira ku munzani w'icimviro c'Imana. Icuza kumva ko ufise mu muvuduko, Imana ikavuga ngo amen, ukigendemo. Icuza gushira mu muvuduko ukumva hari ahantu kirinda kugira inyota kuri priorite z'Imana canke kwekraza priorite z'Imana, naho ugishaka please kireke. Kuko Imana si umuntu w'umupolisi w'umumesha ashaka gukomplika notre vie, ashaka ko ibintu byose bitugora canke ashaka kudutwara. Imana n'umuremyi wawe, irazi ico yagutekeyemo, irazi muri DNA yawe, irazi muri kamere, irazi muri wowe depo yashizeho, kandi irazi igihe gikwiye ingene izo kwexpose depo yawe ikayigira available kugira ngo abantu bayikonsome kandi ishobore gufasha abantu, kandi igire impact niniya kurusha twadu projet rimwe na rimwe twiwawe personnel twari dutumbereye wowe kukugira umuntu, et à la fin ukavuga nka Salomo uti tout est vanité, byose ni guhahamira umuyaga. Kuko nta kintu na kimwe mu byo ushaka gushikako ushobora kuba uri kura nihenda, nta kintu na kimwe kizokumara inyota nk'uko kuba mu mugambi w'Imana bishobora kukumara inyota. Haleluya. Muranyumvaga abantu mukiri batowe, muranyumvaga abantu b'Imana, ibi uzubitahure. Timoteyo wa kabiri gice ca gatatu ku murongo wa kabiri avuga ikintu gikomeye. Timoteyo gice ca kabiri murongo mu gice ca kabiri ca Timoteyo mu gice ca gatatu, 2 Timoteyo 3 verset 2 havuga ngo iki? Kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Paulo abwira Timoteyo nk'umupastori wo mu gihe c'iherezo, amugerageza kumubarira ingene abantu bo mu gihe c'iherezo bazoba bameze. Ni bande bazi ko turi abantu bo mu gihe c'iherezo? Nimba Paulo yakabwira Timoteyo muri kijya gihe, muri za 40 Paulo abwira Timoteyo aya majambo muri za 60, apana ngo mirikombe 61. Twaza twinjira muri phase y'igihe c'iherezo, ubu turi muri 2021. Ndibaza rero ko ari mu gihe c'iherezo. Rero l'apôtre ariko arategura umupastori ari jeune, amuprepara kuri psychologie canke kuri caractère y'abantu bo mu gihe c'iherezo. Aramubwira ati wowe abantu ugiye gukorera, jewe umutama Paulo ndahavuye, ariko wowe abantu ugiye gukorera description yabo. Aramubwira ngo abantu bo mu gihe c'iherezo bazoba bikunda. Murabonaga abantu b'Imana tutagize attention, ubutumwa bwiza burashobora kutatugira ko impact bwari bukwiye kutugira. Kuko iyo tuvuze abantu b'igihe c'iherezo, najewe ndimwo, nawe wowe urimwo, nawe uri umuntu wo mu gihe c'iherezo. None tumeze gute abantu bo mu gihe c'iherezo? Turikunda. Ndashaka kuvuga yuko kwikunda ni kimwe mu bintu vya mbere
bigushira mu kibanza cyo kutahononsa no kutarekurira ubuzima bwawe mu maboko y'Imana. Mbega ni iki cyotuma Yesu genda mwima ubuzima bwanje? Ni ukwikunda. Kuko numva nshaka kubugira ubwanje, numva nshaka kubaho uko nshaka, numva nshaka gukora icyo nshaka, numva nshaka kuja iyo nshaka. Turi muri temps moderne aho isi itubwira ngo il faut gukora icyo ushaka. Turi mu myaka, uravyumva, muri new age, turi mu myaka yaho umuntu akora icyo ashaka, akondisyo ko atarenga amategeko y'ibihugu bivaye n'amategeko igihugu cashizeho, ariko umuntu on est libre. Turi mu myaka ya promotion ikomeye ya liberté. Liberté muri aspect zose, liberté d'opinion, liberté sexuelle, liberté. Turi no mu myaka ono y'iyi liberté hari ibintu kizira no kubikorako kuko niko biri. Ariko Paul yarabwiye Timoteyo ngo mu gihe c'iherezo abantu bazokwikunda. Ikigira kabiri amubwira ngo bazoba bakunda amahera. Kubwo gushika ku mahera, kubwo kuronka amahera no kuniga no gusesa amaraso bazoyasesa. Amahera azoba ari imana y'abantu. Abantu bazoshobora kudandaza n'umushaha wabo pour avoir l'argent. Abantu bazoshobora no kudetruiza ubuzima bw'abandi kugira ngo bo baronke ibibanza byabo, baronke amafaranga. Abantu bazoshobora guhonyora principe zose na education bahawe. Abantu bazoshobora ibintu byose kubipietina kugira ngo baronke amahera. Abantu bazoba bari ready no kuryamana na shetani kugira ngo baronke amahera. Mu gihe c'iherezo abantu bazoba bafise amahera comme leur Dieu. Aho amahera aciye mu maso yawe canke opportunité, occasion mbi yo kuyaronka ibonetse, atacutokora, atacutohemukira, ushobora kudandaza. Yesu yarabajije ngo mbega vyomarira iki umuntu kuganya isi yose akayifata, ariko at the end agatakaza umushaha wiwe? Vyomarira iki umuntu kuronka possession zose, kuronka ibintu vyose akabigira, ariko amaze kubigira akaba ari empty, akaba yumye, akaba yaradandaje umushaha, akaba yaridandaje, akaba yari prostitué. Iyo mvuze kwiprostitua simvuga kuryamana umugabo n'umugore, ariko kwiprostitua ni igihe ukora ikintu utemera kubw'izindi nyungu. Vyomariki kuronka ivyo uri kurashaka vyose kuronka, ariko umushaha wawe uri kurapfa kuko uri kuri dezonora, uri urahonyora ivyo wemera, uri kurirengera karimbi, ukora ivyo udashaka kuko uri kurakoreshwa na ya nyungu iri imbere yawe. Donc hari ico uri kuraganya, ariko ku rundi ruhande umushaha wawe uri kuruma. Tu es séparé de Dieu, uravyumva nturi fier, uravyumva uranduye, urabona ufise isoni zo kuja mu bantu, hari aho wivanye kuko tu as honte de ta vie, ubuzima ubayeho bimaze iki vraiment après avoir tout gagné, tout possédé, de perdre ton âme. Bimaze iki kubura itiro bikanka kusinzira? Bimaze iki kutagira kuva kubura ijambo udashobora no kugira ubukosora kuko tellement tu as honte de ta vie kuburyo utagishobora kugurura akanwa kuko uratinya kugira ubariye kuko aca kugira ngo banza wirabe? Bimaze iki kubaho hari aho ukata, hari aho ukwepa? Bimaze iki kwentretena inkuru z'amasalon kubera ubuzima bwawe bubi ubayemo? Ni igiki wombarira uri kuraronka muri ubwo buzima bwawe igihe umushaha wawe continuellement utakaza aho wiraba ntubucihokonesa ubuzima bwawe? Bimaze iki? Uri kuronka iki? Banyagisagara tugira amahoro, bantu bo muri ville tugira amahoro.
tugire amahoro mu miryango yacu. Ntimugomba kwidandaza kwibarabara kugira ngo mube celebre, kugira ngo muronke iki canke kijya. Nimureke ivyo mushaka gushika ko vyose mubishike ko ari Imana ibashikanyeko. Birashoboka ko Imana yoteba kubigushikanako kuko hari igihe Imana ikuglorifia imaze kukwambura ce qui est charnel. Hari igihe Imana igushira hejuru yabanje kukwambura ivy'umubiri idakeneye mu iterambere ryawe, gushika naho muri rya terambere ryawe les objectifs wari ufise before uzitakaza kuko zari ziri charnel, ukambrasa les objectifs divins, ni ama objectif divin, uravyumva, ukambrasa ama objectif ari divin. Why? Kuko Imana yarahinduye ingene wiyumvira n'ingene winterpreta iterambere. Kuko gashengero ry'Imana abantu bo mu gihe c'iherezo tuzoba twikunda, dukunda kashi. Ikigira kabiri, gatatu, tuzoba turi fanfaron. Mu Kirundi bavuze gute? Birarira. Kwirarira. Fanfaron mu Gifaransa ni des personnes qui se vantent avec exagération d'exploits réels ou imaginaires. N'abantu biyaminiya. Iyo bari mu bantu bavuga ngo nije ngo nagize hajya ngo nije byubatse ngo bijya ngo nije bigize kujya projet ngo nije niteguye. N'abantu iyo bari mu bantu baba bariko bavuga ivyo bashitseko. Nta yindi conversation iva mu kanwa kabo atari ama réalisation yabo. Bari remplis d'eux-mêmes. Fanfaron. Ils se vantent d'exploits réels ou imaginaires. Banakubwira n'ivyo batakoze. Iyo amaze kulokaliza kudafise source ya information akubwira ko ari we. Vuga uti abona abantu bihereza. Uko niko bameze. Jewe. Yongera kandi aravuga ikigira kandi aravuga ngo bazoba bagize gute, bazoba bari hautain. Haleluya. Bibona qui montre de l'arrogance. Bafise ubwibone muri bo. Uravyumva? Bafise ubwibone. Urabona? Bafise uko bibona birengeye vy'ukuri igipimo c'uko bari. Bafise ubwibone. Aba n'abantu bo mu gihe c'iherezo nuko bazoba bameze. Iki nacone kibaranga nuko bazoba ari aba blasphémateur, bazoba ari abantu batukana. Apana batukana, aba blasphémateur n'abantu bagira gute? N'abantu bafise amajambo mabi bari bakritika batuka ivy'Imana. N'abantu mu kanwa kabo bahinyura ivy'Imana, bakritika ivy'Imana, bipermeta, uravyumva, gukritika no kuvuga amajambo atari meza ku bintu bijaye n'Imana. Ngo ubwo bazozesha ngo amamisire raje ngo tuzomurasa kiri mu kirere. N'abantu bazoba bipermeta, n'abantu bazoba bafise légèreté, n'abantu bazoba bafise facilité, uravyumva, yo gukoresha amapropo, uravyumva, atari approprié kubijaye n'ico Imana canke kubijaye n'ivyo kwizera. Ikindi nacone kibaranga aba bantu bo mu gihe c'iherezo bazoba bagarariza abavyeyi babo, rebelle. Abantu badatahura principe ya autorité, abantu barésiste à toute forme d'autorité y'ubuzima bwabo. Ikindi kiranga aba bantu b'igihe c'iherezo bazoba ari abantu ingrat, abantu b'intashima. Nico Obedi ariko aratubarira mu mwanya wa exhortation ariko araturongora mu ndirimbo. Igihe iminsi yose iyo tuzi imbere y'Imana tuguma tubona ivyo itaradukorera, tuguma turizwa n'ivyo itarakora, ariko atashimwe dufise igihe Imana itwishuye, igihe Imana yatugiriye neza. Bihora bintangaza abantu b'abakristo usanga mu buzima mwarafashe umwanya wo gusengera ikibazo afise Imana ikamwishura, mwahera umwaka mugahura ngo mbega bimeze gute bya bindi bize ngo pastor gusa nakubwiye Imana yaranyishuye ngo yo ntavyo nakubari. Ariko ugasanga umuntu yakuraza ku itiro chaque fois aga problème kiwe kose yabari alerte. Kubera iki? Kuko ingratitude, ukudashima
niyo nyifato yo kutamenya no kutamenya kuvuga ati Imana yangiriye neza, ndazanye action de grâce, iki kintu naragisengeye, ndazanye ishikanwa ry'ishimwe, kuronka akazi, chômage yarakwirabuje wari inzobe, uravyumva, ariko ntunavuga uti je na salaire yanje ndagiye ndatwaye les prémices mu nzu y'Imana, ndagiye gushikanira Imana. Abantu ingrat mu gihe c'iherezo, abantu bazoba bari ingrat, bazoba ari abantu b'intashima, bazoba ari abantu bama bubakira ubuzima ku mamoyen n'amabesoin kurusha kubakira ubuzima ku marealisation. Nico Imana yakoze mu buzima bwabo. Nico gituma gutazira bigenda bitugora, nico gituma gutazira bigenda bitubarina ennui, kuko gutazira tuza kuvuga ubukuru bw'Imana igihe hari akadieze cyangwa akantu katarashoboka, birakugora kuza kuvuga ubukuru bwayo kuko uyifitiye imihari. Ariko en dehors y'ivyo itarakora, ndagomba kubabarira ikintu kimwe: kubona yarampfiriye akankwa amaraso yiwe agatanga ubuzima bwiwe ku bwanje kugira ngo akureho ubwansi bwari hagati ya jewe n'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ngene ari ibara kugwa mu maboko y'Imana. Twaraba kugwa mu maboko y'Imana, twari twaratandukanijwe n'Imana, nta Mana twari dufise, nta vyizigiro twari dufise, twari condamné, destiné à brûler éternellement, gusha ibihe bidashira. Ariko araza ku bwanje no ku bwawe, aratanga ubuzima bwiwe, aravuga ngo ndaje kugira ngo umusaraba wanje ube pont ubahuza hagati ya jewe n'Imana. Avuga ngo yakoresheje umusaraba wiwe kugira ngo akureho amacakubiri yari hagati ya twebwe n'Imana, kugira ngo ivyari bibiri abigire kimwe, aduhuje n'Imana biciye mu gikorwa ciwe ari we Kristo Yesu. Ivyo vyanyonega abantu b'Imana, naho ubunye n'Imana yombwira ngo ndahagaritse gukorera ibintu, novuga n'Imana kubona nzoja mwijuru, kubona nzogera mwijuru. Uragahezagirwa, uruhagravu ruwigitangaza, wankuye ko icaha canje, amaraso y'intama n'impene atari gushobora kunkurako, atagiceri cari kunkurako statut y'ubunyavyaha, ungira umugororotsi, unyambika umwambaro wanwe. Haleluya. Shengero ry'Imana iyo onya izokoma ari sujet yanje ya louange, naho satani yo kwihenda akihenda na 2 secondes agaca mu vyimviro vyanje akavuga ngo reka bya bintu biraca muvane ihoreresha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko abantu b'Imana turafise ivyo gushima. Yesu ashimwe cyane. Turafise ivyo gushima kandi ibihe byose no gushima. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So aba bantu rero shengero ry'Imana ni twebwe bo mu gihe c'iherezo bameze uku, sivyo? Abantu badasenga, abantu badafise umwanya w'Imana. Niko Paulo yabwiye Timote ngo uko niko abantu b'iherezo bazoba bameze. Shengero ry'Imana, mu nyumve objectif y'ubutumwa bwiza mu byo tubigisha canke inyuma y'ugukizwa tukaba twaracitse abana b'Imana, intumbero y'Imana ikurikira no kudukuza kugira ngo tube abana bafise responsabilité mu bwami bw'Imana. Turi abantu bari muri mission. Numva no vanga nkababwira ku rupfu, ariko reka ndabireke kugira ngo meze ico nshaka kuvuga. Ariko turi abantu bari muri mission, turaba agent mu bwami bw'Imana. Uko uravyumva ico oya ntugomba kugitakaza. Tu dois pas perdre de vue ico kintu. Yesu yaravuze ngo uzompa ubuzima bwiwe azoburonka, ariko uzobunyima azobutakaza. Urashobora gukizwa ariko mu madomene kanaka y'ubuzima bwawe bikanka ko wiyegurira Imana, bikanka ko uha ubuzima bwawe Imana. Mbega ntiwakijijwe? Yes, warakijijwe wa munsi wa mwakira, ariko ntiwigeze utahura neza le prix de suivre le Seigneur. Wa musore w'umutunzi yaramubwiye ngo vyose narabikoze. Yesu aca aripermeta kugira ico avuze ku ifaranga ryiwe. Ujya musore yarubahiriza amabwirizwa, ntaco yiyagiriza avuga ati vyose ga mwami ndabikora. Yesu acarongeramo akandi kantu katari karyosha, avuga ati fata amafaranga yawe, nimba je ndi umwami wawe, amafaranga yawe ngira ndayatribuer kuri dépense kanaka. Uyu mujene acavuga vyanditse he? Vyanditse he? Ni he ivyo vyanditse? Ni jewe canditswe. Nibirinda kuba bifise aho vyanditse, ni jewe jambo. Ndavuze ngo amafaranga yawe genda ya distribuer unkurikire uri criseur. Ya, we mujera chavuga ngo ya ngo caragumuka ngo caragenda ngo nimba ngivyo ngo toka.
urabyumva kashe vuga ati kashe. Ariko wibaza ko Yesu wibaza ko uyu mujene yaje imbere yemeza Yesu yuko atacasigaje. Ariko Yesu, connaissant son cœur et son adoration, yamenye icyo akora ko kugira mwereke ko atacarakora. Ariko kandi icyo wima Yesu ntacu bufise kiba kiri expose kuri menace y'ibishika mu isi tutametrize. Ariko icyo umuhaye akivanamwo ikintu kizima. Shengero ry'Imana, ngenda kugirira itangazo. Niwaha neza ubuzima bwawe Yesu. Ndavuze ngo niwaha neza ubuzima bwawe Yesu, ndakurahiye uzosaza uryohewe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo uzosaza uryohewe. Uzosaza bavuga ngo hasaziye des jours. Uzosaza nka Samueli, uzosaza nka Dawidi, uzosaza ufise satisfaction. Atakintu na kimwe cyo ngaha mu isi cyari gushobora kuguprocura. Atakintu na kimwe cyo ngaha mu isi cyari gushobora kuzana mu buzima bwawe. Kenshi rero ikitugora birangora ko ndamuha ubuzima bwanje, kuko ndabumuha bufate Yesu, ndabumuha nkashaka kubugarukana. Yesu kameme Yesu nta force. Uravyumva nivyo? Tu as raison. Ndabumuha ariko nkaguma nibaza ko jewe no bukoresha neza kurusha uko yo bukoresha. Ni manque à foi. Kuko on pense que tutakaje. Ego uratakaje. Ariko ngo ni wabumuha ntazogusubiza ivyo wamuhaye. Ntazogusubiza eta wabimuhayemo. Umviriza, nimba n'umugore asama imbuto zawe akazigusubiza ari bebe canke ari amahasi, a plus forte raison iyi Imana duha ubuzima bwacu ntizobudusubiza bwatitutse, ntizobidusubiza byasubira inyuma, ariko izodusubiza birushiriza kuba ari ivy'agaciro kurusha eta initial. Ariko just we need kumugirira confiance ngo tumuhe ubuzima bwacu. Muhe icubahiro cawe, muhe consideration zawe, muhe utwo tuntu twawe rimwe na rimwe ari two tunagukoresha ivyaha. Tumuhe utwo tumotivation, utwo tuntu ushaka, utwo tuntu ubona, muhe. Uravyumva? Haleluya. Muhe ubuzima bwawe. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Hariho abakristo tugira muri eglise, musubiza mukampa shema yanje canke koki yanje nari nabahaye dimanche. Hariho abakristo dufise muri eglise usanga barakijijwe ariko ntibashishikaye guprogressa. Ubwami bw'Imana ni bujanye no gukura. Education canke uburezi bwacu mwishengero ni kugira ngo mukure, ni kugira ngo mube equipe mugende gukorera Imana. Nta muntu numwe dushaka yuko amaze gukizwa aguma ari umuntu akiri umubebe nkuko twavyize dimanche, aguma akigwana n'ingeso ziwe za kera, aguma akigwana na twa tuntu. Ariko dushaka ko abantu bakura bagaprogressa, bakamenya ico barimwo, bakamenya ingabire zabo, bakazifurura, bakazikoresha. Niyo objective. Rero naravuze dimanche, hariho abantu ari abadafise ecran, aho hatariho ecran uzoyigura. Uravyumva? Hari abantu twita abantu bari kure, abantu bari muri entourage, abantu bari muri voisinage batarakizwa, abo turafise ico tugenda tukabakorera kugira ngo tubafashe nabo baze bamenye ubutumwa bagire gute. Hari abantu abatwita abantu bari muri full, ni mwebwe ba dimanche. Iyo tuvuze full muri category canke muri etape zacu za eglise muri life center, iyo tuvuga full tuvuga abantu ba dimanche. N'abantu usanga ego barakijijwe, bamwe bariko barakurikira Imana, abandi barakijijwe, ariko ugasanga
iyo ukiri muri iki kivunga ca dimanche ukaba uri umuntu ubuzima bwawe n'Imana buhagarariye gusenga umunsi kuko ari umunsi witwa wa Mungu, ugasanga relation yawe n'Imana yirimita kuri dimanche, bisigaye sihuri, tuba tugifise objectif yo kukubona uva muri iyi kategori y'abantu twita ikivunga ukaza mu bantu uravyumva bashitse ku rundi rugezo rwo kugira icemezo. Abantu bavuga ati je ndi umwana wo mu nzu y'Imana, jewe naranywanye na Yesu vy'ukuri, uravyumva naramuhaye ubuzima bwanje, kandi uravyumva ubu ndi bo mu muryango w'Imana, ndi umwe mu bana bo muri iyi nzu, siko? Ariko sico gusa, ariko tuba dufise n'iki cifuzo cyo kubona abantu abo twita abantu bamaze gufata ingingo yo gukurikira Imana, yo kwitaba umuhamagaro. Urabona twama twifuza yuko kijya gisercle kinini twita entourage kigenda kiba gito gushika naho mwebwe mwese mu bwami bw'Imana mucika ko mudenwayo, abantu bitumwako, abantu babitumwako, abantu mu bwami bw'Imana bafise ico bakora, abantu mu bwami bw'Imana bari kirumara, abantu Imana iraba bakayihimbara. Naravuze uyu murongo Yesu yavuze wo muri ntiburinde kuandika wo muri Yohani 10:17 yaravuze ngo data arankunda kuko ndazi gutanga ubuzima bwanje, hama kabunsubiza ndazi gutanga. Umviriza, urukundo rw'Imana n'urukundo inconditionnel, ariko iri jambo Yesu akoresha muri Jean 10:17 avuga ati data arankunda kuko ntanga ubuzima bwanje kugira ngo nsubire kandi kubwakira. Iri ni jambo rivuga ukuryohererwa. Imana ntiryohererwa umukristo w'umuparesse naho igukunda, ariko ni kuryoherewe. Hariho difference yo gukundwa no kugira gute. Umuvyeyi arakunda abana biwe n'ibigaba akabikunda, ariko ikigaba ntakiryoherewe, ntaryoherewe inzira ziwe, ntaryoherewe ibikorwa vyiwe, ntaryoherewe rapport amufise ko nuko amubona, ntaryoherewe lifestyle afise, ariko kandi kuko ari umwana wiwe aramukunda, aramuvuza, akamwambika, akagira gute, akamukorera ibintu byose, aramukunda. Ariko arababajwe na etape ariko. Ndashaka kuvuga ngo no mu bwami bw'Imana hariho abantu bavyawe baracika abana, ariko ubuzima bwawe Imana ntiburyoherewe. Mbega bivuga ngo abiryoherewe nta caha bakora? No, barakora icaha, abantu bose bashobora gukora icaha, ariko hariho abantu batakidweberamwo, hariho abantu ubuzima bwabo atari ubuzima bw'icaha. Mivyondo hajya ndakwereke ntanga karorero. Hariho abantu ubuzima bwabo eta yabo barejejwe, sivyo? Barejejwe. Shira hajya kuri podium, tereka hajya nari mpagaze, siko? Barejejwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Abejejwe Yesu ashimwe. Shiraho nyene kutinya. Mwese uyu munsi mwoza dimanche matin bagahimbaza hameze uko. Mwese mwobiraba mukabona ko hari ikintu kitari normal, sivyo? Mubona biri normal? Ntibiri normal. Ndisuri ko umukristo wa mbere ashika ngaho 8h30 ikintu cambere banza gukora, banza kwibaza ko abakubura basaze, ariko ndisuri ko ari abantu batokwicara batagerageje kuza kudebarasa bijya bintu, siko abantu b'Imana. Kubera iki? Kuko iyo ahantu hasanzwe hari propre hejejwe, umucafu muke ucrea dérangement. Ariko mwese genda muce impande y'amayarara mu ikarti, vuga uti yarara ryo mu ikarti, mwariciye ko mu gatondo muza gusenga, muraza kurica ko saa 6, ariko naho bokongera kwingunguru ntavyuza kuromarka. Kubera iki? Ni hehe? Ni hehe? Aha naho ni hehe? Harejejwe. So rero twese turacumura, ariko iyo wejejwe umucafu muke uraguperturba, ukamenya ko atari ivyawe. Why? Kubera urejejwe. La nature de Christ est en toi. Akaranga ka Kristo kari muri wewe, ntushobora kuryohererwa kuba muri état de péché permanent, kuko nature yawe ni sanctification. Ariko babandi bameze nk'iyarara, nature yabo ni saleté, niyo wongera kuyindi, ukongera kuyindi, ukongera kuyindi, nta n'ukibiraba, namwe muyaramenga nta nishaki kubarira, waramaze no kwiyakira, nta nijwi rigisona, n'amakengeri yo mu bwami bw'Imana mu mutima wawe yaramaze kuzima, ari notification iri off, kuko ni kusa. Ariko hamwe n'ivyo
ufise umwitwarariko wo kwamadebarasa ubuzima bwiwe, akora ibishoboka byose ngo ibintu bigaruke, araba aho vyaciye kugira ngo bize. Uyu muntu Imana iramuryohererwa, kuko ntaryohererwa iyi eta, kuko hari ico yagizwe. Yesu ashimwe. Fisto, nsomera iyi histoire ndende dutahe. Bantu bikureho, bireke bagume babibona. Okay, thank you. Aha. Samuel Samuel wa mbere 30 igice ca 30 8 guhera kuri 8 ukamanuka. Umviriza, imbere yuko asoma, iki ni gihe Ziklag Dawidi baraje barabateye, atariho bari n'abasirikare biwe, bagiye ku rugamba, bagarutse basanga babatwaye abagore, babatwaye abana, babivye ibintu byabo byose, bashitse bararira kuko bose batakaje imiryango, abasirikare bararira, Dawidi ararira. Ariko ndakunda Dawidi ko birivuga ngo Dawidi ku murongo w'8, Dawidi ashaka kumenya position y'Imana ku vyabashikiye, aja gusiguza Imana ati mbega Mana, vy'ukuri dukurikirane imiryango yacu, turaza kubagaruza, yes or no? Guhera kuri verset 8 rero niyo context. Aha. Dawidi araheza asiguza Uhoraho ati mbega ninakurikira ico gitero nzogihamvya. Aramwishura ati nubakurikire kuko utazobura kubahamvya ukabaka vyose. Nuko Dawidi aragenda, bona zangabo zari kumwe nawe uko ari 600, bashitse ku mugezi Besori, abari basigaye inyuma bagumaho. Ariko Dawidi araramiriza, bona abantu 400, abandi 200 barasigara, kuko bari barushe bananirwa no kujabuka umugezi Besori. Hanyuma baseruka ku munyegiputa mu gahinga, bamuzanira Dawidi, bamutamika agatsima, bamuramiza n'utuzi, bamuhanika imanyu cirobe ribumbabumbwe mu nsukoni, n'udusoko tubiri tw'izahabu zumye. Ariye acarahembuka, kuko yaramaze iminsi 3 n'amajoro 3 atacarya atacanywa. Dawidi aramubaza ati uri umuntu wahehe wande, kandi uri wahehe? Nawe aramwishura ati ndi umuhungu wo muri Egiputa, umugurano w'umwamaleki, kandi hashize iminsi 3 databuja antaye kuko nari ndwaye. Twari twateye ibumanuko mu Bakeriti, dutera n'Ibuyuda n'ibumanuko mu bwa Karebu, duturira n'Isikuragi. Dawidi aramubaza ati none wonjana ukanshikana muri ico gitero? Aramwishura ati ndahira Imana kutazonyica canke kutazontanga mu maboko ya databuja, meze ndakujane aho ico gitero kiri. Nuko amumanukanye basanga bagandagaje, bariko barajya binywera batarika, bahimbawe n'inyagano nyinshi banyaze mu gihugu c'Abafilisitiya no mu c'Abayuda. Dawidi aca ashira ko arabica, uhereye bugihwibira ugashitsa ku mugoroba wa bukeye. Ntiharokoka n'umwe atari abahungu b'imisore 400 basimbiye ku ngamiya bagahunga. Dawidi yigarukanira ivyo abamaleki bari banyaze vyose, arokora n'abagore biwe bompi. Ntihagira ico babura, ari gito ari kinini, ari abana b'abahungu canke abakobwa, ari ico mu nyagano canke mu vyari vyasahuwe, Dawidi abigarukana vyose. Dawidi anyaga intama n'inka zose, bazishorera imbere y'izabo, baravuga bati uyu niwo munyago wa Dawidi. Maze Dawidi ashika kuri ba bantu 200 bari barushe bananirwa kumukurikira, bakabasiga ku mugezi Besori, baza gusanganira Dawidi n'abari kumwe nawe. Dawidi abashikiriye arabaramutsa. Maze abantu bose b'abanyakibi babagesera mu bari bajanye na Dawidi baravuga bati nitubaha ku vyari vyaranyazwe twigarukaniye, kuko batajanye natwe. Shita umuntu wese turamuha umugore wiwe n'abana biwe, babajane bagende. Ariko Dawidi arababarira ati bagenzi banje, nimwogenza mutyo ivyo Uhoraho yaduhaye, n'ukuntu yatuzigamye akagabura mu maboko yacu ico gitero cari caduteye. Hari uwo kwemera iyo nama yanyu? Uwagiye mu ntambara n'uwasigaye ku bintu bararinganiza umutigiri, baragabangana banganye. Nukuhereye uwo munsi abigira icagezwe n'ibwirizwa mu Bisirayeli na bugingo n'ubu.
Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Utazompa ubuzima bwiwe azobutakaza, ariko uzobutakaza ku bwanje azobusubizwa. Ndemera ko ugomba gukura bihagaze ku rugezo rwawe rwo gutanga ubuzima bwawe kuri Kristo. Bibiliya ivuga ngo Eliya yakuze mu mbere y'amaso y'abantu akura muri sagesse. Samuel yakuze en sagesse et en stature. Bibiliya ivuga ngo Yesu yashishikaye gukura. Ndashaka ndabwire ngo objectif y'ubwami bw'Imana ku buzima bwanyu mukiri ngaha muri ino si nuko mukura. Ariko obstacle kuri croissance yacu ikitubuza gukura si uko grâce y'Imana itari disponible kugira ngo idukuze, ariko ikitubuza gukura nuko hari ahantu twagarukiye mu kwiha Imana. Hariho ikinyoma ciyinstara avec les années, abantu bakijijwe, umuntu akagera ahantu kubera amaze imyaka myinshi mu gakiza akibaza yuko ataho agikwiye gushika. Rimwe ukabona n'intambuko zo mu rushengero warazishitse ko nimba ari zo mu bikogwa, rimwe washika mu bikogwa ukaba mu bikogwa ukumva ko washitse, ugacugira impression yuko atahandi ugikeneye gushika. Ariko ico ndacita ikinyoma, kuko sama echelon tuduga mu ma position kandi maturité yacu ntibonekera mu bikogwa dukora. Ugukura kwanje ni kuri caracterize n'igikorwa ndiko ndakora. Ngaha sinkuze kubera ndi pastor wanyu kurusha umuntu yicaye ngaha. Gukura kwacu guhagaze ukungene dushishikara kwirekurira mu maboko y'Imana progressivement, bivaye n'ico Imana ikira guhishurira. Uko wama uri ready kurekura ubuzima bwawe biraffecta croissance yawe na maturité yawe. Ndashobora kuba ndi pastor nka kwigisha, nkaba mfise connaissance, ariko nkaba narageze ahantu ntakiriko ndakura. Sinzi ko muko muranyivuga abantu b'Imana. Hariho protocole itwica kuko turafise abantu twita ko bakuze, ariko tubifatira kuki? Umuntu atari continuellement en train de s'offrir à Dieu, umuntu atari karashishikara ahononsa, umuntu atari karashishikara atanga ubuzima bwiwe yirekura amaboko y'Imana kugira ngo Imana igume ifise ijambo rikomeye mu buzima bwiwe, umuntu atagenda rushiriza kudisparaître kugira ngo Imana irushirize gufata ampleur mu buzima bwiwe na espace mu buzima bwiwe, uyo muntu ntakuze. Rero nanje singomba kuraba ico munyibaza ko ngo nibaze ko nkuze, ariko jewe ngomba gushishikarira nirabira ku muhamagaro w'Imana, kuko wowe urashishikara kandi umuhamagaro w'Imana si ibindi ko ndakora, ariko hari umuhamagaro wa communion, umuhamagaro w'ubusabane, umuhamagaro wa relation, umuhamagaro wo kwinjiranamwo. Uyu uratandukanye n'uwo kubaserva. Ndashobora kubakorera nkabiri icuya ariko Imana ikambura. Ndashobora kubakorera nkonda ariko Imana ikankumbura. Ndashobora kubakorera nka sigiraje ariko Imana ikaguma ifise ikintu itari d'accord naco, kandi ikaguma ifise ahantu itadomine ubuzima bwanje nkiri mon propre chef. Muko mwumva gashengero ry'Imana, mwihema muranyumva? Nizere ko hadashusha hajya ahantu. Abo mwihema Yesu ashimwe, muranyumva? Kwiha Imana nta muntu n'umwe ashobora kumenya ko uri kuri Imana cyangwa utari kurayiha. Ego hariho ivyamwa biboneka, ariko kandi ico ni responsabilité individuelle. Uravyumva mu kuraba ngo ni gute, uravyumva nshishikara kwitaba umuhamagaro wo kunywana no kurekura ubuzima bwanje, no kurekura ico nita mes intérêts personnels zimenasa umuhamagaro w'Imana ku buzima bwanje. Reka meze. Dawidi amaze gusenga Imana ikamubwira ngo kurikira bajya abantu, Dawidi ahamagara abasirikare babuza abagore n'abana, aravuga ati nimuze Imana iratwemereye ko tuja kugarukana imiryango yacu. Barahaguruka baragenda, ariko ngo bageze urugendo kanaka baja kubarondera, birashika bamwe mu basirikare 600
amajana abiri bashitse hafi y'amazi bakaharuhukira bakagira gute, baravuga ati reka dushishikare rero tuje kuzana imiryango yacu. Aba basirikare baravuga bati ntitugenda. Bari batanguye urugendo, ariko ils sont arrivés à un point où ils ne veulent plus avancer. Mbega bari abasirikare mu nyishure, bari abasirikare, mbega bari bagiye kugwana, ariko murumva yuko bamwe baradesize kutabandanya. Iki ndagomba kugikoresha nk'ikigereranyo, kuko mu myaka iheze warakiriye Yesu uramukurikira, mu myaka iheze waragize progrès kanaka mu gukunda Imana, mu kurondera Imana, mu kwiga ijambo ryayo, mu kugaburirwa, mu kwitaba ikintu cyose Imana iriko iravuga n'ubuzima bwawe. Ariko si uko urwo rugendo rwatanguye bitugahantisa kuko iriko urarushishikara. Warahinduye statut, uyu munsi witwa umwana w'Imana, ariko à un certain niveau muri mission yawe, mu vy'Imana igushaka ko, mu vy'Imana iguhamagarira, warashitse ahantu urastagnya, warashitse ahantu urashaya, warashitse ahantu urasesa gushishikara gukurikira Imana. Iki si raporo nziza ku buzima bwawe. Bamaze kuvuga ngo ntitubandanya turarushe, kuko abantu b'Imana gukurikira Imana rimwe na rimwe uravyumva gupfa biraruhisha, gutakaza biraruhisha. Uravyumva aba bantu baragerege bavuga ati ntitubandanya. Dawidi aravuga ati nimuze tubandanya, abandanya na 400 personnes. Aba bantu amajana ane Dawidi ashishikaye nabo barashika, ngo bageze mu nzira Imana bakorera igitangaza, bahura umwansi wabo, bahura n'umwansi wabo. Ndashaka nganya kudegaja principe z'ubwami bw'Imana. Igituma shengero ry'Imana uno munsi abakristo muratukwa cyane, kuko usanga abakristo badatahura principe z'ubwami bw'Imana. Washobora kuba uri mu bwami bw'Imana ariko ugakoresha principe z'igipagani. Ariko ubu bwami twavuze uyu mwaka dushira imbere, kandi twamagariwe gushira imbere, tugomba gutarura ko ubwami bufise imikorere. The way of doing things iratandukanye n'ingene aho hanze bikogwa. Mnanisikia bandugu bapenda? Ingene bikogwa hanze siko bikogwa ngaha mu bwami bw'Imana. Ubu winjiyemo. Dawidi washitse abona uyu munyegiputa yishwe n'inzara n'umuenemi, ari mu babateye. Baramusaba umwidondoro, ariko babanje kumugaburira arahaga. Ntibaciye bamwica, ntibaciye bamutortura, ariko bamugiriye neza, bamukreyamo confiance, gushika naho yabahaye secret y'igitero aho caje kiva nyene kubatera, ahubwo anabemerera kubatwara aho ivyabo vyatwawe, abagore n'abana n'ubutunzi bwabo bwose, kuko juste ico bamukoreye nk'umwansi atari co abandi bantu bakoresha umwansi. Kuko abantu b'Imana twege turafise ayandi ma valeur atandukanye n'ay'abandi. Sico nshaka guhagarara ko cyane. Ngo bashitse bagarukana ibintu byabo byose, bagarukana n'ubutunzi, bagarukana n'ubutunzi bw'ababatwaye, bagarukana abagore, bagarukana imiryango, nta numwe yapfuye, nta numwe yononekaye, nta na kimwe batakaje, ahubwo baje bongeye n'ibindi. Bagarutse muri retour baje baririmba indirimbo za victoire, ibintu byabo barabigaruje. Bashitse baca basanga babajama bariko baraplonja mu mazi, bariko baroga, bariko barakina horo mu mazi. Uravyumva bariko barakina volley, uravyumva mu mazi, abandi bari kuri beach, abandi baplonge. 200 personnes. Bashitse Dawidi bacamuga ati aba nitubahako, nibakira abagore babo n'abana babo gusa, nta kindi tubaha, nta kindi tubongera. Abagore babo nitwo babatwara, n'abana babo nitwo batwara, ariko turanse yuko ubahako kuvyo twiyivye twakwiye hajyana, turanse ko tubigabura n'aba bantu babafeneya babaparese, turavyanse, ntubahako. Dawidi aravuga ati nimubahe, naho basigaye, naho batagwanye, naho batatanze ikiguzi ca victoire, naho batamanifeste, uravyumva engagement yabo jusqu'au bout, ariko reka tubahe. Iyi ndayita principe ya grâce. Yesu ashimwe cyane.
aho ivy'Imana iduha atari byo bitwereka ko ituryoherewe. Hariho abakristo benshi uyu munsi ndagomba kubikosora. Hariho abakristo benshi babona baronka promotion, iyo babona hari ibintu Imana ikira bakorera mu buzima bwabo vy'iterambere, aravuga ngo jengo kameme ngo Imana iransutera ngo naho ngo ndi mu mafuti, ngo kameme ngo ntihari kuba ngo ishigikiye ngo hameka beje kumpijya promotion kabeze. Reka ndakuba ikintu kimwe. Bibiri ivuga ngo Imana ivishiriza imvura abeza n'ababi, kandi Imana yakiriza izuba abeza n'ababi. Iyo hageze kugira neza, Imana ntigira neza en fonction yuko we wagize neza. Imana irashobora kukugirira neza itakuryoherewe, Imana irashobora kuguhezagira, Imana irashobora kuguha benediction matérielle, Imana irashobora kuguha ibintu itakuryoherewe, kuko Imana mu rukundo rwayo ruri inconditionnel itugirira neza itabanje kuraba ico twagize. Ubuntu bw'Imana budutuma tutagura umugisha w'Imana. Ukugira neza kw'Imana kuri ku bantu bose duhora tukubona. Hariho n'abadakirijwe banatuka n'Imana bateye imbere kukurusha, kandi Dieu est le garant n'ivyo bashitseko. Hariho n'abavuka babifise. Reka ndakubwira ikintu kimwe, la grâce de Dieu ntikwiye kutubera indicateur y'igihimbara Imana. Muriko muranzi bagashengero ry'Imana. Ikigutuma kumenya ko Imana kuryoherewe n'ubuzima bwawe ubayeho, n'ingene ushishikara kuyiyegurira no kuyumvira mu byawe byose. Ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, aba bantu naho baronse ubutunzi, bakaronka abagore, bakaronka ibyabo byose, Imana ikabagirira neza, hari ikintu bahomvye. Nico nshaka kurangirizako. Aba bantu barasubijwe, ubiravye batahanye ibintu bingana na babandi 400 bagiye ku rugamba. Ubiravye ivyo bari bafise vyangana n'ivyabajya. Ahubwo wonambwira ngo bobo bari bafise na avantage, kuko ntibashitse ubuzima bwabo en péril. Ils n'ont pas risqué leur vie, kuko ntibagiye ku rugamba kugwana. Nukuvuga ko batakomeretse, nukuvuga ko ataco babaye, kuko bo basigaye de l'autre côté. Mu biboneka batahana ivyo abandi bose batahanye, bafise umugisha ungana n'uwabandi. Ariko shengero ry'Imana, mwebwe ndagomba kubigisha iri banga mutahura iki kintu. Ntimugaharurire umugisha mu bintu mufise. No. Aba bari bafise ibintu, ariko hari ikintu babuze. Ntibabonye detail zingene Imana itabara abantu bayo. Ntaco bungutse mu kumenya Imana. Ntibabonye ibikorwa by'amaboko y'Imana, ntibabonye intervention y'Imana. Bumvise témoignage y'ivy'Imana yakoze, ariko abandi bariboneye ivy'Imana yakoze. Iyo turiko turashishikara gukurikira Imana no mu bihe bigoye tuyiyegurira, ikintu ca mbere Imana idusororera kuyimenya, kuko Pawulo yavuze ngo ndasenga kugira ngo mukure mu kuyimenya. Ntuzomenya Imana utayikurikiye, ntuzomenya Imana bikwiriye utayiyeguriye. Urugezo rwawe rwo guhishurirwa no gutahura Imana ruzokwama ruri limite na dogre yawe, canke na engagement yawe, canke na David gute. Reka nakubwira ngo iyo ukurikiye Imana uko ibishaka, ntiguhezagira gusa ngo utahane ibintu, ariko ikongera kuyimenya, igutiza kuyimenya, iguhishurira icirico. Kandi Imana impishuriye icirico, bikiza umushaha wanje, bibohora umushaha wanje, vyigisha umushaha wanje, binkomunika la science de Dieu. Kuko Bibiliya yaravuze ngo muri ico gihe c'iherezo nta muntu azoba acigisha mugenzi we ngo menye Imana. Shengero ry'Imana, je sindiko nabigisha Imana, ntabyo noshobora. Ça ne relève pas de mes capacités de te transmettre la connaissance de Dieu. Ntibishoboka, nta muntu yo kwigisha Imana, kuko Dieu n'est pas une science. Dieu c'est par la révélation. Imana tuyimenyeshwa no guhishurirwa. Imana si ubumenyi, Imana si théologie, Imana si amaprincipe mathématique. Uravyumva? No, Imana ni by revelation, niho yihishurira umuntu. Uravyumva? Biri personnel. Yaravuze mu gitabo c'Abaheburayo ngo muri ico gihe c'iherezo nta muntu azoba acigisha mugenzi wiwe ngo menye Imana. Oya, naho Imana izoba icandika nko mu gihe ca Mose ngo yandike ku matablete ngo amabwirizwa 10. Ariko muri ico gihe umviriza, mu gihe c'iherezo Imana izokwihishurira abantu
il va se révéler. Ikintu kiri révélé n'ikintu yo nta gitambara. Ibindi bihora bishikira kwe. Ikintu kiri révélé, ikintu gihishuwe n'ikintu ndakibuze. Ikintu gihishuwe n'ikintu kinyegejwe. Imana Paul yavuze ngo wahaye abana bato gutahura les mystères du Royaume de Dieu. Iyi Imana ndiko ndavuga nta muntu yokwigisha ngo uyimenye. Iyi Imana kugira ngo uyimenye irihishura. Ukwihishura no kuvuga ngo révélation ni kinyegezwa gishigwa habona. Ariko kugira ngo gishigwa habona hari Imana iza ikacambura ukamenya icarico. Ibi nibiri collectif. Ibi nibikorerwa abantu mu kivunge. Ibi si vya eglise yose. Ibi ni ivy'abantu individuellement. Abo Imana yihishuriye. Haleluya. Ico rero Imana yihishuye. Bamwe iyo yihishuye bakira ingwara, abandi iyo bihishuye bakira agahinda. Iyo Imana yihishuye, révélation ni produisent les mêmes, ni fise les mêmes effets. Ariko kuri umwe wese cette révélation, il corrigea un défaut de fabrication. Cette révélation, il fixa ikintu kanaka kitari kiri bien fixé. Rero sinzokwemera kunyigisha Imana. Nayo wonyigisha ubwenge bw'abantu, wonyigisha histoire de la Bible. Ariko Imana niko ndavuga iranyiyigisha, iranyihishurira. Umviriza, Imana irazi ingorane nzoba mfise muri 2022 ninahashika. Ninabandanya kuyegera no kunywana nayo, il se révèle à moi en conformité. Alléluia. N'intambara zanje kugira ngo iyi révélation iprepare ubuzima bwanje guhangana n'ivyo nzohangana nazi yo izi. Ariko anticipativement Dieu me prépare. Ça c'est la révélation. Dieu nous prépare. Je sinshobora kuguprepara ku muhamagaro. Je no guprepara. Ndakwekipa, ndaguha information. Ariko information ziri inutile igihe zidahuriranye na révélation personnelle kuco ndiko ndagukomunika. Aba bantu batamvye batashe baririmba bavuga ngo abagore bacu baragarutse, inka zirabonetse, ubutunzi burabonetse. Ego bari batahanye ibintu, ariko hamwe no gutahana ibintu batashe bari inyoha. Ingwani izokurikira bazosubira basigare. Mwavyumvise? Intambara ikurikira bazosubira basigare hahandi nyene. Why? Kuko ico bamwe baronkeye hakurya kirabekipa, kirabutia pour les nouvelles combats bazohura nazo, bazohangana nazo. Muko muranyumva? Nambara ikoti kuko ndiko ndamira inda yanje kandi arusha. Gani muyibone. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mwanyumvise gashengero ry'Imana. Ivy'Imana ikwihishurira mu uyu munsi biguprepara pour les combats futurs. Nico gituma je ntemera abantu bavuga ngo habaye igitero nani ngo reka gutusenge simuna amasengesho muri panique. Amasengesho muri panique ahora byari ibintu bikeya, avyari yindi panique. Ingrid arabizi twahora dusenga tukavuga ngo tujya dusengera igihugu à l'époque twari twagira evangelisation abantu bako baricara mu gihugu muri 94 95. Hariho phase y'amasengesho bavuga rero kipindi umwanya w'ibitotsi, umwanya wo kuryama. Umwanya wo kuryama umurongozi yaca tubwira ngo uyu mwanya tugira dufata umwanya wo kuryama kugira ngo Imana ivuge. Abakristo turi danger. Uravyumva? Kugira ngo Imana ivuge tukaca turyama. Bamwe bakaryama abandi bakandanya gusenga bavyutse. Haleluya. 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 Hari ikintu Imana inyeretse. Mbonye amaraso. Mbonye batwica. Aho rero twaba two dusengera ibikorane tugira tujemo. Bagaca batanga kwerekwa dupfa. Muravyumva na mwebwe. Natwe twatuja ngaha tukugaza. Tukagira guta
nta muntu yavyuka atavuga urupfu. Rero amasengesho ya panike ni dangereux. Uravyumva urota ibisa n'ingorane ufise. Shengero ry'Imana, twebwe ntidufise amasengesho ya emergency, barango urgence. Oya, dusanzwe tubanye nayo hama akadutegura. Yesu ashimwe cyane. Vyashuha tukongereza doze, ariko siho tuvuga ngo wanshante. Ntushobora kumenyanira n'Imana mu ngorane n'amasengesho ya probleme. Tuba dusanzwe tuzinanye nayo, abaja gusenga n'abasanzwe bari kumwe nayo batahura yuko iyo sare ya operation bagiye kuhakorera ikindi kintu. Ariko ico dutwara mu masengesho nico twamenye cagihe twajabuka abandi bagasigara. Kije nico kizodutuma dusenga, kuko turavuga ngo ndamuzi yuko no mu bihe ngibi yaduhaye victoire, akadushira umunyegiputa kunzira, tukamugaburira akatwereka inzira. Yatubikiye umwansi acika uwo gukoza probleme kubabo. Yatumye sebuja ujya munyegiputa muta mu nzira. Ayo ma circonstance Imana ikordona kugira ngo itugirire neza. Arateye ubwoba shengero ry'Imana. Imana n'umu coordinateur des opérations. Imana n'umu coordinateur des circonstances et des situations. Kugira ngo bize en ta faveur muri 2022. Haleluya. Iri already mu kazi niyo utabizi, ukeneye gusa kugira gute kuja muri ubwo busabane, ugashishikara gukurira muri yo, ugashishikara kubandanya kwiherezo ry'urugendo rwawe. Ivyo uzohakuraga muntu w'Imana. Haguruka dusenge. Haguruka dusenge. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bantu b'Imana, uyu munsi mumenye ngo nta muntu azokwigisha Imana, ariko Imana ubwayo yonyene nizo kwiyigisha. Dieu va se présenter à toi. Nkuko yasanze Mose kamwakiriza igisaka c'umuriro, c'est Dieu qui se présente à nous. Ni watwiyereka, ni watwihishurira. Ivyo birakubikiwe igihe cyose ushaka kubandanya. Uzotanga, ndashaka muvuga iyi verse inyuma yanje, vuga uti uzotanga ubuzima bwiwe azobusubizwa, ariko uzobunyima azobutakaza. Mwabivuze nk'abantu bashonje, midirageze mubivuge n'amajwi arenga, muvuge ngo uzotanga ubuzima bwiwe. Subiramo musemero, tuzotanga ubuzima bwiwe azobusubizwa, ariko uzobunyima azobutakaza. Ndashaka kubabwira ngo naramuhaye ubuzima bwanje, ndumuhungu nakuze bambwira ko je ataco nzovamo, nitwa ikigaba cyo kwa Kagisye, ariko kuko nabumuhaye yamvanyemo ikintu famille itaribaza ko gishobora kuva mu buzima bwanje. Ndashaka kuvuga ngo ico mumuhaye avanamo the best. Yesu ashimwe cyane. The best nico avanamo. Uyu munsi tugiye gusenga isengesho riri special. Nimba wubaha isengesho undindira imbere yo gutaha, ako tugiye gusenga. Ndashaka uyu munsi uvuga uti Imana, ndaguhaye kandi ndarekuye, ndaguhaye ubuzima bwanje, ndabushize mu maboko yawe. Ndasubiye to commit myself to you, kukwishikanira. Ndazanye na domaine z'ubuzima bwanje nanse kuguha. Je te fais confiance. Prends ma vie. Haleluya. Haleluya. Ibisigaye abantu b'Imana, nagira mvuge ngo veterineri umuhaye inyama ivanamo brochette, ariko umviriza ndakubwire, Imana uyihaye ubuzima bwawe
izokuvanamo ikintu utari bibaza ko wewe ushobora guproduza mu buzima bw'iwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. N'umuspecialiste w'umuntu, n'umuhinga w'umuntu, ni inararibonye mu kugira umuntu. Umviriza, naho waba uri mu bibingana gute, nta eta yawe nimwe mukanga. Haleluya, kuko à partir du néant il peut créer. Ntaco bimusaba kugira ngo mu bisanzwe agire ico akoze. Haleluya, kuko no mu busara havanamwo ibintu. A plus forte raison uvuze ngo Mana ndakwihaye, ndakwihaye. Sha umviriza, hariho ab'Imana iriko irabwira ngo gira 1 kilomètre de plus, gira miles de plus, gira urugendo de plus kuko wari usanzwe ugize. Ntugarukire hakuno y'amazi, shishikara. Icatumye transformation ikwitaboneka mu buzima bwawe nuko utigeze wiha Imana ijana ku ijana. Warayihaye avec des demi-mesures, warayihaye uyivunjira, ubwira ibyo usigaza n'ibyo utagira gute. Ariko muri kino gitondo Imana idufashe tuvuge ngo Mana ndakwihaye wese, ndakwihaye wese, ndakwihaye. I give myself to you, Lord. Hallelujah. Ntaco nsigaza Mana ndakwihaye, je te fais confiance. Ico nshize mu maboko yawe Mana urakigwiza. Ico nshize mu maboko yawe Mana ukigira ciza. Mariage yanje izorushiriza kuba nziza. Haleluya, uruvyaro rwanje bazorushiriza kugenda baje imbere. Ivyo nkora bizogenda birushiriza bigenda bije imbere. Mana yanje ico ndaguhaye cyose ukinsubiza kimeze neza. Ubuzima bwanje buzorushiriza kuba version améliorée, version améliorée, version améliorée. Uzokwama ufise ico wongerako. Nkuko umufabrika w'imodoka ataraheza gukora, aracakora version améliorée ya Benz, ya BM. Kandi ari umwana w'umuntu, Mana urusha creativity abantu. Mana iyo tuguhaye ubuzima bwacu, wamuronka ico usubira gukora, wamuronka aho udushikana, wamuronka ico dukuramo. Ndagomba gutumira umuntu wese hano hantu uvuge ngo Mana mfasha, Mana mfasha, Mana mfasha, Mana muhamagare n'ijwi ryawe. Haleluya, ndagomba kumva abasenzi muri kino kibanza. Haleluya, ndagomba kumva abantu bahamagara Imana ku buzima bwabo ati Mana ndaguhaye Mana, ndaguhaye Mana ubuzima bwanje, ndaguhaye Mana. Haleluya, haleluya. Iki ni igitondo ca consécration. Avuga Imana ndakwihaye Mana, ndakwishikaniye Mana, ndakwihaye Mana, ndakwishikaniye Mana, ndaguhaye ubuzima bwanje. Haleluya, ndaguhaye ministère, ndaguhaye ibintu byose nkonsidera, ndaguhaye mes centres d'intérêt, ndaguhaye Mana ibyo mpagazeko, ndaguhaye Mana ubumuga bwanje, ndaguhaye Mana mes infirmités, ndaguhaye Mana mu ijuru handicap, ndaguhaye faiblesse zanje, ndaguhaye lacune zanje, ndaguhaye manquement zanje, ndaguhaye mes limites zimbuza kuja aho ugomba konja, mes limites zimbuza gushika aho ugomba konshika. Ces limites dressées par l'ennemi et qui sont devant moi comme des barrières, qui sont devant moi comme des montagnes, qui m'empêchent d'avancer. Ndazanye aya malimite Mana, ndazanye Mana ibibloka, ndazanye ikintu cyose Mana, ndazanye ubuzima bwanje bwo kugukorera, bwo kuguserva. Mana ndakweretse, uranzi, urazi aho ngwaye, urazi aho ntarashika, urazi aho nteye. Oh, révèle-toi à moi Seigneur, révèle-toi à moi Seigneur, révèle-toi à moi Papa, révèle-toi Saint-Esprit, révèle le Père, révèle le Père. Oh, mishurira Mana, mishurira Mana, mishurira Mana, mishurira Mana. Oh, shiraho iyo confiance, oh, shiraho uko kwizera Mana, kugira ngo ndakwiyegurire, kugira ngo ndakwihe. Shiraho uko kwizera, shiraho uko kwizera muri jewe, shiraho uko kwizera Mana, afin de pouvoir me livrer complètement, afin de me livrer complètement à toi Seigneur. Oh, je me livre à toi Papa, je me livre à toi Papa, sans réserve, sans peur, parce que toi tu es digne de confiance. Ce qui vient à toi, on le retrouve dans une autre splendeur, on le retrouve dans une autre dimension de gloire, on le retrouve dans un autre aspect que celle initialement trouvée. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi Papa. Ndakuzaniye iri shengero, ndakuzaniye umuntu wese ari hano hantu amaetapa agomba gushikako. Mana turakwihaye, tugira ico ushaka, tuvanemo ico ushaka. Oh Mana turakwihaye Mana, turakwihaye Mana, turakwihaye Mana, turakwihaye Mana.
dugiriza ibiganza byawe ndakwiyeguriye iyi ndirimbo icika isengesho ryawe muri kino gitondo ndakwiyeguriye Yesu kusha give myself away give myself away so you can use give myself away give myself away give my life to you Lord give myself away so you can use myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Mwami Yesu turadugisha ibiganza byacu Mana tukugira ngo turakwihaye Mana. Mana ndagushikirije umuntu wese ari hano hantu ndakweretse Mana ukwikunda kuri mu buzima bwacu ndakweretse Mana yo mu ijuru rebellion iri mu buzima bwacu ndakweretse Mana yo mu ijuru ubwibone buri mu buzima bwacu budutuma Mana yo mu ijuru tutakwishikanira uko bikwiriye ndakweretse Mana ibintu byose biri muri twebwe Mana bidomina Mana bikakubuza wowe bikabuza domination yawe waravuze ngo ubwami bwawe nibuze Mana ndasenze no gusa muri kino gitondo Mana nsengera ishengero ryawe nsengera abahungu n'abakobwa bari hano hantu Mana abo twakoranye uyu munsi Mana senga Mana kugira ngo bashishikare urugendo rwo gukura bashishikare urugendo rwo gukurira muri wowe Mana ntibahagarare mu nzira ntibahagarare gukora no kwemera ko wakora mu buzima bwabo ariko Mana turagomba kugenda aho ushaka Mana turagomba kugukurikira Mana comme il convient turagomba kugukurikira uko bibereye Mana turagomba kujana na wowe Mana aho ugomba ko tujana Mana ndahisemo kukugira confiance encore une fois ce matin ndakuze kuri ubuzima bwanje mu maboko yawe amadecision yanje amashwangira ama orientation y'ubuzima bwanje ingene ngo niterambere ambisco zanje ibyo ngomba gushikako Mana ndakwikura mu maboko Mana kugira ngo ube le maître de ma vie kugira ngo ube le patron de ma vie kuko ni kibanza ubereye niho ubereye niho ubereye nico kibanza ubereye Mana bikorera wese Mana utahuze